Amahoro y'Imana bane namwe bavandimwe mwese mubandanye mudukurikira kuri Dawa TV Burundi. Amuherere hose mu cubahiro cyanyu twongeye kubasuhuza. Tubifuriza amahoro y'Imana abane namwe. Twongera kubaha ikaze kuri Dawa TV Burundi. Twongera tubashimira ukuntu mwadukurikiranye ibiganiro byacu. Twongera tubabwira duti uyu munsi twafise abashitsi babiri kandi muri studio ya Dawa TV Burundi, aho tuja kuganira ku ciwa kivuga kiti Ahatari Yesu ntagakiza kahari. Tukaba twaramuze tutamira abashitsi babiri. Umushitsi wa mbere ni umwarimu umuvuga butumwa w'abayisilamu, nawe suwundi ni Shimirimana Abubakar. Hanyuma ku rundi ruhande turafise na pasteri ku ruhande rw'abakristo, akaba ari n'umuvuga butumwa, nawe yotwibwira akazina kiwe. Niyo kwizera Vianney. Yitwa Niyo kwizera Vianney. Murahawe ikaze mwese mwiyumva amahoro muri studio ya Dawa TV Burundi. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Okay. Hama ntaribagira abariko badukurikirana mwibuke gufisonda sabone canke se kurungikira abandi gupartager cyangwa se kugira commentaire kubijanye n'ibiganiro by'iyobokamana twama tugiriranira. Hanyuma nongera ndabatumirira kwama mukurikirana ibiganiro byo kuri Dawa TV Burundi uko vyama bihaca, kubera ko ni ibiganiro byiza cyane, ibiganiro by'ijambo ry'Imana. Hanyuma tukiraho nyene icigwa tugiye kwiga ko uyu munsi ni Ahatari Yesu ntagakiza kahari. Hama kuri microphone muri kumwe na Musa, hanyuma kuri kamera mukamuri kumwe na Fisto. Imana itugire neza twese hamwe tubashe gutahura ivyo tugiye kwigishwa n'izi mpande zibiri. Wewe uri kurakurikirana kino kiganiro niwe ufise guhitamwo. Tudatevye ijambo turariha umuvandimwe wacu nyakubahwa Pastor Vianney atubwire kwiki cigwa nyene mu minota 10 atubarire ukuntu Ahatari Yesu atagakiza kahari. Murahawe ikaze kugira ngo mutwigishe mu minota 10 yanyu, muragize neza. Murakoze cyane, ndabashimiye. Hanyuma ndamukije bariko baradutegera bose kuri no televiziyo. Ndavuze n'amahoro y'Imana bane namwe ku bakristo ku bisilamu bose. Ego nk'abandi umukozi w'Imana nuruka hamukamenga hanyene mishangiro bitagerezimu. Rero twateganya gushika uno munsi hano hantu. Imana ishimwe ko ndi kubona shehe ngaha, ndazi ko biraza gusobanuka. Uno munsi naje namusengeye kugira ngo aze kurera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, kuko honyine ariho hari inzira. Hanyuma ikigaragaza yuko Yesu atawufise mu buzima, atamana ubufise cyangwa atamana ubuzi, ibivuga byose ari amahopa, ni jambo nyine ubwiwe yivugiye. Mu butumwa bwiza bwa Yohana kabone 14 duhereye ku murongo wa 6. Dusomere twumvire havuga 14 duhereye ku murongo wa 6. Haravuga hati muri Bibiliya yera, haravuga hati Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Ibyo ni Yesu yavyivugiye, ariko ava Yesu ataravuga, ataraza no mwisi beshi baramuvuze. Uhereye kuri ba Yesaya, ba Yeremiya baramuvuga yuko azoza n'umwami w'igitangaza, ariwe mucunguzi azoza. Yohana Batista araza aramuvuga. Umunyuma nawe nyene ubwiwe araza aravuga ati icari caravuzwe n'ababandi cashitse ni jewe. Havuga ati jewe ni jewe nzira kuri n'ubugingo, ntawe uzoshika kwa data namujanye. Ndi kuvuga iyo bavuze inzira y'ukuri, inzira zindi ziba zihari kandi nyinshi. Rero nyamba aho bahari inzira y'ukuri gisobanura yuko n'inzira z'ibinyoma zihari ziriko zijana abantu mu mahonero. Mbere Yesu yarabivuze neza, aravuga ati ni muce mu irembo rifunganye. Ati ni muce mu irembo rifunganye, kuko irembo ryagutse rijana abantu benshi. Arico gituma muri kino gihe turimo abavuga Imana ari benshi cyane, mugabo akayivuga mu buryo butandukanye, mu buryo bw'ibitambitambi, mu buryo budasobanutse,
umugabo rero Yesu aravuga ati naho bavuga Imana ari benshi bavuga ati nimuze ngaha kuko kira muntu wese usanga Imana yishira kati Imana iri wacu abandi ati Imana iri wacu abandi ati Imana iri wacu. Umugabo rero ikiza rero kibijya byose ni Yesu yavuze rino jambo ati nijewe nzira. Nikuvuga aciye mu nzira ya Yesu ngo wizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ntagakiza kaba gahari. Nta gukiranukira Imana kuba guhari, nta kubona Imana kuba kuzohaba kuko inzira uba wajishije ukagenda mu yindi nzira. Rero iyo umuntu adaciye mu nzira nziza araca mu nzira y'ikinyoma. Nuko rero biriko baratwumviriza bose ni Yesu Kristo wenyene niwe nzira y'ukuri niwe bugingo, ubugingo budashira. Iyo umuntu amwizeye abamuha abarose abayemerewe kuzobaho ubugingo budashira, kuzobaho ibihe byose. Rero ariko baca pembeni ya Yesu ndabahaye pole kuko ndabona yuko ari kuruhira ubusa kabisa, ariko nongera ndabasabira nyene nk'umukozi w'Imana kugira ngo mushishikare kumenya ukuri yuko Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo ijana abantu mu ijuru. Ibyo niwe byanze ngaha muri kino gitondo uno munsi, kuko ibica biza kuvyuzuza duca turabaha mu Baroma kigabane c'10 umurongo w'9 wumve ingene havuga. Abaroma 10 umurongo w'9 yego haravuga hati kuko niwaturisha akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa. Bandanya 10 haravuga hati kuko umutima ariwo umuntu yizeresha akaronka kugororoka kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. 11 kuko ivyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazoterwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'umuyuda no mugiriki kuko umwami umwe ari umwami wa bose niwe afise ubutunzi bukwiye abamwambaza bose. 13 agezaho Imana iguhezagire cyane. Aha Paulo nayo yabisobanuye neza ngo niwe waturisha akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ngo kandi Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye ngo uzokizwa. Ni kuvuga iyo tutamenye Yesu tukiyebagiza dukoresheje ibitabo bitandukanye tugasa nk'umuvugo ko atari, tugasa nk'umushira pembeni mu buzima bwacu n'ukuri ntaho tuba turiko dukorera ubusa. Mugabo iyo tumenye Yesu tukamenya uwo ari we hanyuma tukamukorera tukamukurikira hanyuma akatwuzuza mpwemu yera basha tuba turajya kwa wa mugwa mukuru wa Yerusalemu yo mu ijuru. Nkuko muri n'ivyarimbye ngo nzoririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ngo ndi kumwe nabo mu ijuru imbere ya ntebe. Nkurize Yesu Kristo rero jewe ndi ngaha kuko naramaze kwaturisha akanwa kanje kandi ndonka agakiza nkuko ijambo ribivuze aho ku 10. Ndizeye yuko umunsi umwe ndoza kuri wa mugwa mukuru wa Yerusalemu ho mu ijuru. Nabatumirira namwe bene data tuzanje b'Isilamu yuko mukurikira iyo nzira kuko hari inzira nyinshi ziriko zitakaza abantu. Dukurikira inzira ya Yesu kugira ngo tuza tugira ubugingo budashira. Ico nico nabatumurira nk'umukozi w'Imana afise urukundo rw'Imana. Imana yuje mu rukundo nta nkeneye yuko bije mu mahonero, nta nkeneye yuko yosanga yakoreye ubusa, yosanga yaruhiye ubusa. Twaba imbere y'amateleviziyo, twama mu mihazara, abantu baduga imisozi bafata indege bagenda hariya mugabo ariko baravuga ibitari byo. Ndabahamagariye kugira ngo mukurikirane ino nzira. Nyambi inzira no mutayizi ni nyene ndiko ndabereka niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzoshika kwa data atamujanye. Iryo niryo jambo Imana yasize ku mutima wanje muri kino gitondo kugira ngo nereka abakomeye n'abahambaye n'aboroshe yuko atayinze inzira ijana abantu mu ijuru atari Yesu Kristo, atahanda agakiza kariko karaturuka no munsi atari kuri Yesu. Ukiteze ku bantu canke ku bintu canke kuvyibona uragowe kuko nta muntu numwe azomara imyaka myinshi. Twese turiko turahwera
uno munsi aho turejo hazoba hari abandi none ni kuraba mbega witeguye kuzopfa hari mu karongo ubugingo budashira canke witeguriye gucibwa urubanza hitamwo nk'uko umuririmbyi yavuze ngo hitamwo neza hitamwo Yesu nawe shetani we n'umubeshi Imana ibahezagire cyane. Okay, murakoze cyane. Uragize neza ngira ngo abari kwadukurikirana bari kwarumva ukuntu biriko biragenda. Nyakubahwa pastor umukozi w'Imana aravuze ati ata Yesu ntagakiza, ati namwe arabatumirira kugendera muri iyo nzira Yesu. No kuvuga yuko mwarimu ku ruhande rw'abayisilamu muvuga butumwa umushitsi dufise nga muri studio Dawa TV Burundi nawe ndazi urafise ico bivuga ko kwiki kintu cukwemera kwaba abakristo uku kuntu abakristo bizera Yesu kari nk'umwami n'umukiza kandi ata Yesu atagakiza. Nkamwebwe ku ruhande rw'abayisilamu wifashishije n'inyigisho yigishije ko atanindi nzira hari atari ya Yesu, mwe mubivuga ko iki nk'abarimu canke abavuga butumwa ku ruhande rw'abayisilamu? Nyakubahwa ijambo rigwa mu minota 10. Murakoze cyane mane bamugisha. Reka mbwira bari kubadukurikirana kuri Dawa TV Burundi ku bayisilamu ndabwira ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanyuma kwa Kristo naba bande bategera n'ingwere naho bahengamiye bijanye no kwemera naho ndabwira ati amahoro y'Imana bane namwe. Nukuri kuri icyo kigwa ndumva Pastor yagerageje kugisigura mugabo rero navuga ati ntiyagihereye mu mizi kugira dutahure neza, ariko batagihereye mu mizi reka dufashanye ibyo byose kiraza gutahurika kugira ngo nawe reko baragikurikirana bashobore kunguka. Yavuze ati ahatari Yesu ntagakiza kaboneka cyangwa se ntagakiza kari, nibaza ko ari uko. Sinzi rero ngaha agakiza kashatse kuvugwa akariko kubera ko agakiza kaboneka iyo ari uko habaye ikibazo. Iyo habaye ikibazo niho habona hasabwa n'agakiza. Impamvu ndayivuze gutyo dusomere kuva 14 umurongo wa 13 turabe ku gihe hari ikibazo hagati ya Mose ya Farao na Mose. Igihe Mose yari afitanye ikibazo na Farao agomba kwica Mose kugira ngo ijambo ry'Imana Mose ariko aravuga ntiribandanye ritera imbere. Ndibaza ko cari ikibazo gihanze abanyisirayeli mbese muri rusangi bemera Imana. Ico gihe turabi agakiza kazananye kuko bakazananye kwa Yesu kugira ngo barokoke ico kibazo cyangwa kazananye ahandi hano ko bakarazananye. 14 umurongo wa 13 haravuga hati kuvayo Biblia yera 14:13 Mose yishura abantu ati Mose ico gihe yarishuye abantu ikibazo kimaze kuba kirekire arishura abantu ati ntaco mutinya mureke gutinya mwihagararire gusa mwihagararire gusa murabe agakiza kuhoraho murabe agakiza kuhoraho agakiza uhoraho agira ngo abazanire uyu munsi agakiza uhoraho agire abazanire uwo munsi. Baravuga ngo ibyo si ibintu bivuga muri kazoza ngo kuyavuga ngo agakiza azobazanira byari guhita byaje twako ari Yesu ngira ngo azoza agakiza gira abazanire uyu munsi. Komeza. Harabana kavuga hati ego kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi uhoraho niwe agira ngo abagwanire namwe nimwinumire gusa. Nk'abantu twasumye Bibiliya turazi ko agakiza kavuga ngaho ni Imana yonyene yarokoye Mose imukiza Farao kugira ngo atamuhitana n'abari bari kumwe nawe, kandi turazi ko intambara ivugwa ngaho nta Yesu yigeze ajya kugwana intambara. Mu bantu bagiye kugwana intambara Yesu wabaza ahantu Yesu ajya akora igikosi n'igikomando cyo akaja kugwana intambara mwico gihe muri Egiputa. Uwo murongo turaza kubona. Ubwo rero uvuze ngo ata Yesu ntagakiza kabaho iki gihe nka Mose abaye hari n'abari bahari ku gihe ca Mose canka basomye ibyo Mose yigishije. Ubwo rero nk'umuntu yasomye Bibiliya akaba yarize amateka akaba yarumvise ibijanye n'agakiza akaba yarasomye aya makuru ya Mose n'ikibazo yagiranye na Farao, akaba yarasomye umurongo Mose atangariza abantu ko agakiza kavuye kuhoraho kagiye kubarokora ico kibazo ariwe Farao bakagikira
ndetse atagiye kubica, Imana yonyene izobagwanira ntibagire ubwoba. Baca batangara bakiyumvira ati none kijya gihe Mose agwana na Farao cyangwa se ingana na Farao, ese Yesu niwe yoba yagiye gukiza Mose? Bica bisabwa ko haboneka umurongo Yesu aja gukiza nde Mose kugira ngo kugakiza kakomeze kitirirwa nde Yesu. Nicyo gihe nicyo kintu cyagisabwa. Hanyuma acatanga umurongo mwiza cyane ukunze gusomwa muri Yohani 14:6 ati ni jewe nzira no kuri n'ubugingo, nta uja kwa data ntamujanye. Icyo kintu yagihagaze ko cyane kandi byari ngombwa ngo agihagarare ko cyane, ariko nubwo yagihagaze ko cyane iki kintu cyameze nk'ikintu kitasiguritse neza, kuko Yesu avuze ngo ni jewe nzira no kuri n'ubugingo. Aha hantu ntiduheza ngo dutahure ni inzira gute. Kuba ari inzira bisobanuka mu buryo bugira kabiri. Yesu abinzira mu buryo, ariko ntibisigura ngo niyo nzira yonyene ihari, n'izindi nzira turaza kuzisoma muri Bibiliya. Yesu ni inzira mu buryo. 12:14 Mariko 14 umurongo wa 12 Mariko. Yego, reka tuharabe mu gitabo ca Bibiliya yera 14 ni mwubwo buryo, ariko ntibica bisigura ngo niyo nzira yonyene, ngo nta zindi nzira zihari. Oya, 12 kangahe mwarimu? mu 12:14 Mariko haravuga hati ego, aha aja kwinjira mubwire nye n'urugo 12:14 ego, 12:14 ni henze Mariko. haravuga hati ego, baje baramubwira bati, abantu baje barabwiye Yesu bati, mwigisha turazi yuko uri umunyakuri, turazi ko wowe Yesu uri umunyakuri, kandi kudatinya umuntu wese ku kigohe, kandi nta muntu n'umwe utinya ku kigohe ngo nuko umutinye ngo n'umunyacyubahiro ni iki, kandi kuko udatinya ijunja ry'abantu, ariko wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Wewe Yesu ntabwo utinya ijunja ry'umuntu, ahubwo wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Bisigura ngo rero Yesu kuba inzira bisobanura ko niwakurikiza zijya nyigisho yakwigishije azikuye ku Mana uzoja mu ijuru. Nkuko ukurikije amabwirizwa nkuko Mose yahawe n'Imana uzoja mu ijuru. Intumwa zose zaje kwinose zitumwe n'Imana, zaje ari inzira yo kuyobora abantu kugira ngo bashike hehe ku Mana. Ariko ntibisigura ngo Yesu niwe nzira wenyene, ahubwo Yesu yigisha abantu inzira y'Imana y'ukuri. Kuco kuvuga ko rero atawushije mu ijoro atamujanye, iki kintu novuga ati nimba abagisomye baragize bushakashatsi, reka dufatikanye duce turabuna we yagiye mu ijuru Yesu ataranavuka, tubaze nimba yamuciye mu ryahumye cyangwa nimba azomukorora kugira yongere kuduga kubwiwe. Abami ba 2:10 ubu nuwamukubise rubinga aricira haragenda, ntigeze anarekara amatinzo umukurayo. Ubwo rero aha hantu Yohani kwandika ngo ntawuja kwijuru ntamwijuru ntawuzoja kwa data ntamujanye, ngo niko Yesu yavuze. Ahantu ushobora kugira amakenga nifatije na histoire ya Bibiliya ko Yohani yanavyanditse mu mwaka wa 80 inyuma ya Yesu Kristo. Nca mbona ko iyi nkuru ashobora kuba yivuze ayigereranije mugabo atari y'ukuri, ko na Matayo ntacyo yivuze kuri iri jambo. Abami ba 2:10 ego, haravuga hati muri Bibiliya yera, aramwishura ati, uwo n'umugabo yitwa Eliya na Elisa bariko baraganira. Aramwishura ati, unsavye ikigoye. Eri 9 kugira ngo bitahurika bariko baradukurikira bumve impamvu icyo kintu kije. Bamaze kujabuka Eliya barira Elisa ati, nsaba icyo ugomba ko ndagukorera. Hari abagabo babiri, umwe ni Eliya undi nawe yitwa Elisa, bariko baraganira. Elisa atangira gusaba ibintu bimwe Eliya, kubera ko Eliya yaragiye kuduga mu ijuru. Ntaratandukanywa nawe. Elisa aramwishura ati, ntabarumpe imigabane 2 y'impwemu yawe ngw'imbeho. Ego cyane. 10 aramwishura ati, unsavye ikigoye. Eliya yishura Elisa ati, yamara nubwo unsavye imigabane y'imwe mu zibiri ciwe ndumva unsavye ikigoye. Mugabo ni wabona ngitandukanywa nawe, biza kukubera bityo. Eliya arambwira tukagira amahigo Elisa, ukaza kumbona ngitandukanywa na ukankubita urugohe gusa, basi biraba bikubayeko. Naho nutambona ukaramukuzubaye rero ntumbone, biza kuba bityo, umenye ngo urihombeye. Hanyuma bakiri ko baragenda bayaga
bayaga bagize batya umukogote w'umuriro n'amafarasi y'umuriro yego birabatandukanya bariko baraganira muri ca kiganiro umwe arasaba ibi Eliya nawe akamwishyura ati ibyo bintu zavyo biragoye amara ukambona iyo uraza kukubako bakiriko baraganira ikiyago cabaye umunoni umukogote w'umuriro n'amafarasi bitandukanya Eliya na Elisa maze bigenda gute Eliya aduganwa mwijuru n'agashururu Eliya caduganwa mwijuru n'agashururu rero twagomba tubaze nyakubahwa pasiteri uze kudusobanurira aha hantu usobanurire n'abariko barakurikira Dawa TV Burundi kugira ngo turushirizeho gutahura nimba ko katawuja mwijuru atajanwe na Yesu Eliya ko mbona yajanywe n'agashururu ubwo se Yesu yahindutse agashururu canke aha ko yagiye mwijuru uwo murongo si wose canke azomumanura aha hantu twashaka kugira ngo bisobanuke neza nyakubahwa pastor iyo dusomye uwo murongo udusomeyo muri Yohana 14:6 Yesu avuga ngo ni jenzera no kuri n'ubugingo ntawe uja kwa data ntamujanye tugaca dusoma umurongo nawe uri muri abami ba kabiri guhereye ku murongo w'icenda gushikara ku 12 Eliya yaduganwe mwijuru n'agashururu uwo n'umurongo uri wazi twawusomye turanawusobanura kandi nibaza ko nta kintu na kimwe dufise uburenganzira bwo kugabanya ko cyangwa twongereko duca tugaruka rero tukiyumvira tuti nkana kubazane none ko Yesu avuze ko atawuzoja mwijuru atamujanye tukaba tubona yabivuze Eliya yaratangiye yaragiyeyo azomumanura canke yoba yamuciye mu ryahumye canke ko Eliya yaduganywe n'agashururu Yesu yoba ari agashururu kugira ngo twumvikane ko ari we yaduganye Eliya canke se aha hantu byo babimeze bite ego murakoze cyane bavandimwe reka tubandanye dutumira bariko baratumviriza kuri Dawa TV Burundi murumva ikiganiro cyaryoshye cyane gose pastor arakubwira ati nta buzoja mwijuru adaciye kuri Yesu kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo nyakubahwa ashaka avuga ati aha yibambewe hari abandi bamucitse baragenda mwijuru bajanywe n'agashururu ese Yesu yoba ari we gashururu cyangwa iki wowe rero ntucigwe no gukurikirana igice ca kabiri pasiteri aze kutubwira nashe aze kutubwira ntucikwe gukurikirana igice ca kabiri nawe ndagufinze mwaba babiri hagati ya Yesu na Eliya yagiye n'agashururu wewe ubibona gute ese inzira nimwe gusa ni Yesu wenyene muri commentaire birakenewe ntubagire no gusonda like no gupartage abandi bagize neza cyane ntucikwe igice ca kabiri kiraje ngaho nyene